Rusizi tuzobarasa gushika bavuge bati twihenze twagiye ahatari. Ngenda bashuje cange ndabaramukije bivanye naho muherereye cane ndabahaye ikaze mu makuru ariko aravugwa muri no mwanya ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Umerewe gute wowe urashobora kuduhereza ibyumviro byawe unyuza ngo muri comment canke muri commentaire ugacura tubwira uko umerewe canga se amakuru nyine uko uburi kurayumviriza ndetse nuko uburi ko urayakira. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese mu biganiro byacu nga kuri Burundi News TV kuko mumaze kugenda murabyumviriza mu nyemerere ngaruke kuri ayo majambo aremere cyane, amajambo ateye impungenge ndetse n'amakenga ariko aravugwa n'abategetsi nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye, ibimenyesha makuru mpuzamakungu yemwe n'ibyanga mu Burundi biriko biragaruka kuri izi mvugo ziriko ziravugwa cyane cyane ziravugwa n'indongozi nkuru za CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi, aho biboneka yuko nyene ho bariko harategurwa ingwano. Ndabibutse musubize amaso inyuma muri kahitse ndetse munarabe cyane cyane muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mbere yuko ingwano zijya gutangura canga se zijya kuba n'igihe zariko ziraba nyene abategetsi ba Republika Iharanira Rusange ya Kongo cane cane ababarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi barongojwe imbere na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo bama barakoresha imvugo nk'izi ngizi, aho bavugaga yuko biteguye guhangana, aho bavugaga yuko biteguye kurasa uwari we wese, aho bavugaga yuko bazorasa mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Félix Tshisekedi wiwe ubwo yasozerazaga ibikorwa by'imyamamazo nyine amakuru avuga yuko yoba yaratangaje ko igihe igisaso cimwe cizogwa ngahigoma azoca yegeranya shinga amateka ndetse na nyenguruzo amateka kugira bamuhereze uruhusha cange ubusabe bwo kuba yorasa mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, dore ko asanzwe yagiriza icyo gihugu rero kuba ari cyo kiriko kiratera ingwano muri Kongo. Icakora leta y'icyo gihugu yamiriza ibyo ngibyo iriko iravugwa ko nyene ikavuga yuko ubwo Kongo iri kirifatakanya na bamwe mu bansi b'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Murabe nyine ibyashikiye igihugu ca Kongo kugeza uno mwanya Perezida Félix Tshisekedi hari bice bimwe na bimwe rero atemerewe kuba yorongora mu nyuma y'uko bimaze kwifatikanya bimaze gufatwa n'umuhari wa M23. Ngira ngo mwarabonye yuko rero n'ingabo ziwe zimwe na zimwe nyinshi zariyunze n'umuhari wa M23. Ngira ngo mwarabonye ukuye ku gipolisi byogenze, ngira ngo nyine mwararabye ingene na bamwe rero yari yarashohemo amahera menshi cyane nyine babacangero bamaze kugenda barasubizwa mu bihugu byabo. Ku munsi w'ejo nabwo rero abo muri CNDD ababarizwa nyine muri SAMIRDC nabo barasubijwe mu bihugu byabo bamwe nyine, binavuga ko harimwo abakenyezi b'abasirikare banasubiyeyo batwite ndetse abakuru adusumira akavuga ko hari n'abandi bakomeretse, abandi bakaba baragiye baranacitse amaguru nk'uko bigaragara. Kugeza ubu leta ya Republika Iharanira Rusange ya Kongo yari ifise amahera menshi cyane yemwe yo gushora mu gisirikare mu kugura ibigwanisho n'indi bikoresho bimwe na bimwe, ndetse biboneka yuko yari ifise ubushobozi bwo kwitegura neza urugamba canga iyo ngwano, ariko bikaba byororangiye nyine ubwo rugamba batarutsinze. Gushika uno mwanya nyine wo kwibaza uti ese Burundi bwo buhagaze hehe, ese Burundi bukomeje kugaragaza ko bwiteguriye iyi ntambara canga se intambara Burundi bwa bufise ubube bushobozi. Amajambo akomeje kugenda ratangazwa nkuko wama nawe urabyiyumvira kuri zino ndongozi nkuru z'umugambwe CNDD-FDD mu gihugu c'u Burundi arateye amakenga ku buryo gushika uno mwanya biboneka yuko Uburundi bushobora kuba bwiteguye intambara ku rugero rudasanzwe. Icyakora none ushobora kwibaza uti ese Uburundi burafise ubuye bushobozi, niba bufise ubushobozi koko ko bwararungitse amabatayo n'amabatayo muri Kongo. Amakuru atugera akavuga yuko izo ngabo z'abantu nazo ziriko zirakubitwa cane, ubu ngubu amaherezo yoba arayahe ese ko zitobashije kuba zohagarika iyo ngwano. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, ndabaramukije canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye, twizere ko mumeze neza cane. Ndabaye ikaze mwebwe mwese abatwumviriza ngakunira monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye ikaze kubabana natwe nyine mu makuru n'ibiganiro tubategura ndetse tukabashikiriza. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, abari muri Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, abari muri Zambia ndetse na Zimbabwe, muri Afrika y'Epfo, abari mu burengero bwa Afrika ndetse no mu manuko bwa Afrika na Afrika yo hagati. Mwese ndabahaye
ndabahaye mwiriwe cyane nongeye gusagwa n'iteka ndetse n'umunezero nyine kongera gusubira kubana namwe mu biganiro byacu ikaze kuba twumviriza muri ku mugabane w'Uburaya Aziya Australia Amerika ndetse n'andi hose ndabahaye yambu cyane ari bwa besha ngaha ndagusaba upyone kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe ikaze tuyatangurire mu Burundi ahakomeje kuvugwa amajambo atari meza kuko twatanguye ukabyumviriza nyine muri ayo majambo so gusa kuko rero n'abandi bategetsi bamwe na bamwe haba nyine aho natanguye ndababwira yuko nyine ibyoshikiye Republika ya Rusange ya Kongo byagiye birahera mu ndongozi nkuru z'igihugu mu Burundi ibintu byatangiye gushuha ku buryo isaha n'isaha n'ingwano ishobora kuba iyo tangura usibye amajambo avugwa nyine na bamwe mu bategetsi bamwe na bamwe nk'ababura amatari ndetse na bamwe mu banyamabanga bakuru b'imigambwe mu ntara ndetse no mu bindi bisata bimwe na bimwe bigiye bitandukanye amajambo nk'aya aramaze igihe yumvikanwa n'ubundi mu bategetsi cyane ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe yamavuga yuko yiteguye ahavuga yuko rero mu masaha abiri yoba asozeye intambara mu gihe igihugu cy'u Rwanda kiba cyamuteye nyamara abenshi baremeza ndetse banazi neza yuko nyine igihugu kibanyi cy'u Rwanda nyine gifise ibikoresho n'igisoda kiremeye cyane kurenza iki Burundi ku buryo Burundi nta naho bwokora ariko gushika uno mwanya abarundi bama bidoga bavuga yuko rero biteguriye neza guhangana n'umwanzi mu Kirundo mukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse kuvuga yuko bafise umubanyi mubi ariko avuga yuko basanzwe baziranye yemwe yararenze ko andi majambo aremere cyane avuga yuko ibiriko birabashikira canga se ibiriko birabageraho nyene nubundi bidashobora kuba byo batera impungenge aho yamavuga yuko iteka n'iteka nyine Burundi buzokora ibishoboka byose bugaca burahindura ndetse bugaca burakora ibishoboka byose nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga hariko haribonekeza rero amakenga ku majambo ariko arashikirizwa n'abategetsi ba CNDD-FDD aho rero nyine ari n'abasesenguzi bamwe na bamwe basigura yuko amajambo ariko aravugwa abibugwanko ndetse anatera ubwoba mu Burundi agaragaza ingene Burundi budashobora kuba bwotera imbere mu gihe ibintu byo bihagaze bityo nkuko bikomeza kugenda biratugeraho gushika uno mwanya aya majambo mwumvirije arakomeye cyane ndetse aranateye impungenge mu gihe Burundi bwimirije amatora ndetse buri no mu ngwano umugambwe uri ku butegetsi uwo buri ko witegurira intambara kubera iki rero imbonerakure ziriko zirahabwa ibigwanisho biravuga yuko rero umubare munini w'imbonerakure ziriko zirenyegezwa ndetse zikegerezwa nyine ahari urubibe rw'u Burundi na Republika ya Rusange ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda biravuga yuko rero kandi bariko barahegerezwa bafise ibigwanisho binini abandi bafise ibigwanisho bito bito bambaye impuzu z'igisirikare nkuko byoma bigaragara hari amakuru avuga ko kandi abenshi bariko nyene baranajyanwa muri Republika ya Rusange ya Kongo kugira ngo bajye kwifatikanya na MTS bajye kwifatikanya mu rugamba rwo guhangana na MTS nyamara ingabo z'u Burundi nazo zisanzwe zirafise imyemenyerezo canga ziramenyereye urugamba nibyo zoroheye kuba zohangana n'uwo muhari aya majambo ariko aravugwa ati abazoja buka Rusizi tuzobarasa gushika aho rero bavuga bati twihenze twagiye ahatariko nyine uyu yitwa Ngoragoze Alexandre nkuko amazina yiwe iyo marabivuga muri no misi abategetsi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bariko nyine bashikiriza amajambo agaruka cyane ku ntambara biboneka yuko bafise ubwoba ku ntambara ishobora kuba rero nyine mu gihugu cy'u Burundi ikigaragara nuko rero abo bategetsi bariko rero barakoresha amanama ijya nino abanywanyi b'umugambwe babasaba kwitegurira nyine intambara nkuko bigaragara mwibuke nyine amakuru yavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko nyine azegeranya abanyagihugu bose agaca arabinjiza mu ntambara cange mu rugamba hirya yejo kwigenekerezo rya 22 nyine ukwezi kwa Ruhuma 2025 Ngoragoze Alexandre aramutswe umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura mu ndinganizo nshasha nkuko bigaragara yarakoresheje inama abanywanyi b'uwo mugambwe muri centre y'Musenyi ni muri commune Mpanda intara ya Bubanza nyine iyo nama yari yitiriwe rero gukangurira abagomyabanga kuba magabo nkuko byoma bigaragara cange nkuko ikivugo cyayo kibivuga
muri iyo nama Ngoragoze yumvikanye rero aguma agaruka cyane ku ntambara ishobora kuba rero nyine mu Burundi iturutse mu gihugu cibanyi ca Kongo, intambara ishobora gutegwa n'umuhari MT3. uwo mutegetsi kandi wa CNDD-FDD akaba iranasabye abaraho nyine kuguma biteguriye na cane kugira ngo bazoneshe umwanzi ndetse bazoce baramurasa bamurabuze. mu majambo akaze cyane Ngoragoze yaragize ati tugire CNDD-FDD abazojabuka Rusizi tuzobarasa gushika aho rero bavuga bati twihenze, kandi ibyo ngibyo nyine nibaza ati kandi ibyo ngibyo nibaza ko atakinya nyine nkuko bigaragara. ibyo biruko kandi mu gihe ariko rero haratangwa ibigwanisho ku mugwaruka rw'imbonerakure mu gihugu cose. izo mbonerakure rero zirahabwa ibyo bigwanisho zibwirwa ko rero ziguma zigabye ngo nyine kuko rero Burundi bugiye rero gutegwa na MT3. ibyo bigwanisho biriko rero bitwagwa bigizwe ahanini cyane n'inkoho ndetse n'amagrenade nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Bamwe rero mu mbonerakure baramaze kuyaga na Burundi News TV nyene baratumenyesheje ko bahabwa ibyo bigwanisho kugira ngo bitegurire hagati mu gihugu. Tubabajije ibyo rero basigurirwa baragize bati abategetsi batubwira ko igihugu cacu kiri mu gutegwa n'u Rwanda rubicishije ku muhari MT3 uri mu kwinjira nyine uzanye muri Kongo. Tubajije ko rero nyine bariko bitegurira intambara cyangwa se bitegurira gusohoka igihugu, baratwishuye bati oya ntituzosohoka. abategetsi badusaba kwitegurira iyo ntambara hagati imbere mu gihugu nyine. izo mbonerakure kandi zabandanyije ziti ubu turiko rero nyine twipanga kugira ngo dutangure gukizura nyine mu mbibe zose Uburundi burahana n'u Rwanda be na Kongo nk'uko byoma bigaragara. mu ciyago tumaze kugirana rero nyine n'izo mbonerakure zimwe na zimwe kuri Burundi News TV twaragerageje kubaza uburyo rero bahabwamo rero ibyo bigwanisho. zitwishura ziti baratwandika umwe wese nyine ahabwa ikigwanisho n'umutwara agaca nyine amwandika nk'uko byoma bigaragara. ibyo biruko kandi mu gihe ejo haheze nyine ku igenekerezo rya 23 Ruhuhuma 2025 imbonerakure zo muri zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza ziriwe rero zirahabwa ibikoresho byo guhamagara na nyine bita Motorola muri ako gace nyine. kandi aramaze imisi haboneka uruja n'uruza rw'imbonerakure ndetse n'abapolisi benshi barara rero barakizura patrouille nyine barongowe nk'uko byama bigaragara, barongowe na komiseri komunari Gihanga ndetse na komiseri provinciale Bubanza. muri abo abapolisi nyine kandi hagaragaramwo abapolisi batwarirwa nyine mu gipolisi kijejwe kugwanya imigumuko nk'uko bigaragara. ibyo bikaba bibandanya gutera ubwoba abanyagihugu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara bikunyurwa n'amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kwigenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2025 ni muri komine Bugabira y'intara ya Kirundo aho rero yahamagarira abanyagihugu nyine abanyagihugu kurikanura kudasinzira nyine abayavuga ko umukondorazotsi kuko rero bari mu gutegwa n'igihugu cibanyi c'u Rwanda kuko rero nyine byama biravugwa ndetse mwana nabyumvirije. aha rero nyine abantu baribaza nimba rero abategetsi ba CNDD-FDD bafise amakuru yemeza ko buca rero barategwa canga ko byoba biraturuka ku bwoba bafise bituwe nuko rero bagiye kwisuka nyine mu ntambara iri hagati y'umuhari MT3 ndetse na leta ya Kongo nk'uko byoma bigaragara. igiteye ubwoba kurusha ari nacyo rero kiraje inshinga nyine akari n'ibyo bigwanisho biriko birahabwa ugwaruka rw'imbonerakure. ibigwanisho bishobora gukwega akarambaraye nyine bigasubiza Uburundi muri kahise kabi. tugasaba nyine leta y'u Burundi guhagarika ibyo bigwanisho biriko biratangwa ndetse no kubyaka abamaze kujya barabihabwa.
no bibutsa yuko ku munsi w'ejo nyine haririwe harahanwanwa amakuru aho ari umwana umwe rero nyine yo yarafatanywe grenade nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ndetse bikaba biboneka yuko nyine mu Burundi hakomeza kugenda hagaragara ibihe bitari byiza, ndetse biboneka yuko umutekano ushobora gutosekara ku rugero rudasanzwe. Mu Cibitoke ho rero barakumenyesha yuko imbonerakure zama zirahabwa ibigwanisho, impoho ndetse n'ibindi bimwe na bimwe, aho biboneka yuko nyine imbonerakure ziriko zirinjizwa nyine mu gisoda, ndetse kugeza umwe n'umwanya hari zimwe zamaze kugenda ziragezwa nyine muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu rugamba rwo guhangana n'uyu muhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, ndetse benshi bakaba basigura yuko nyine uru rugamba rushobora kuba urugamba ruremere cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, canke nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Tugaruke ku makuru yo mu karere nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, amakuru aravuga yuko ingabo zo muri SADC zaramaze gutaukanwa zimwe na zimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba avuga yuko nyine bamwe banagiye banatwite nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, abandi bakaba baranacitse amaguru nk'uko amakuru yamaradushikira. Abasirikare ba Afrika y'Epfo bari bamaze igihe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, baranyuze mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda bataha mu gihugu cabo, mu nyuma y'aho rero basabye umuhari wa M23 ko bemerera kuva nga muri Goma. Abasirikare baratashe bararenga 190 nyine bakomerekeye ku rugamba ubwo bari barahanganye n'umuhari M23 mu bice rero bya Sake ndetse na Goma. Umubare munini cyane nyine ni Abafrika y'Epfo, ariko harimo abandi bo muri Tanzania ndetse na Malawi. Aba Afrika y'Epfo nyene ni 129, aba Malawi ni 40, mu gihe aba Tanzania ari 25. Ahagana saa 7 nibwo rero bageze ku mupaka w'u Rwanda, babanza gusakwa n'inzego zijejwe rero umutekano, bajya guteza kashe muri pasiporo zabo ku rwego rushinzwe rero abinjira n'abasohoka. Bagumye i Rubavu nyine ku mupaka kugeza mu masaha y'umugoroba saa 12 n'igice z'ijoro, nibwo rero basohotse mu mujyi wa Rubavu berekeza i Kigali mu Rwanda ku mugwa mukuru nyine w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Bamwe bari bambaye impuzankano za gisirikare, abandi bambaye imyenda isanzwe. Mu modoka barimo rero abenshi bari abagore nyine, abari ku mupaka rero barimwo rero abari batwawe nyine mu magare y'abafise ubumuga, kuko rero intambara bagwanye bakomerekeyemo nyine bikarangira banacitse amaguru nk'uko byoma bigaragara. Kuva kwa gatanu nibwo rero nyine byatanguye kuvugwa ko rero aba basirikare bagomba rero gutaha bava i Goma, gusa ku munota wa nyuma iyi gahunda yaje gusubikwa ku mpamvu zitazwi. Hari nyine hari hashize indwi zibiri hari ibiganiro bireba uburyo rero abasirikare botaha, ndetse byaranakozwe bigezwemo uruhare na Honi iganira n'umuhari wa M23 umaze igihe isaba akorero ingabo za SADC ziva muri RDC. Urugendo rw'aba basirikare ruratandukanye n'urw'abagenzi babo 18 barapfiriye muri Kongo, kuko bo bambukiye nyine ku mupaka nyine wa Cyanika, bahita bakomereza Kampala banyuze ku mupaka wa Cyanika. Abo bagomba nyine kunyura i Kigali, aho bafata indege berekeza ku kibuga cya Whatcliff Air Force base ni muri Afrika y'Epfo. Muri abo basirikare bivuga ko kandi 5 muri bo rero bagwaye bikomeye cyane. Abasirikare nyine abajejwe inzego z'ubuzima bari bamaze iminsi batabariza aba basirikare nyine basaba ko rero bocyugwa bakajya kwitabwaho mu buryo rero bwihariye. Bose bari bamaze iminsi bari mu nkambi ya gisirikare ya Sake, aho bari bacunzwe n'umuhari wa M23 batemerewe kugira aho rero bajya. Ni ibintu byatangiye nyine kuva nyine uyu muhari wo ufata igisagara ca Goma bakamanika amaboko bagahagarika ingwano. Bivuga ko kandi muri aba basirikare harimwo abagore 2 bamaze gutwita.
Izi ngabo zarageze muri Kongo ku igerekerezo rya 15 Ukuboza 2023 mu butumwa bw'umuryango ujejwe iterambere ry'ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo SADC bwari bwiswe ubw'amahoro, ariko byaje kugaragara yuko ari ubugamije kugwanya umwari wa M23. Bivuze ko rero abo bagore batewe inda nyine bari muri ubutumwa, ibintu ubusanzwe bifatwa nk'imyitwarire mibi mu gisirikare. Ntabwo haramenyekana byeruye nyine uko byogenze kugira ngo batwite, ndetse igisirikare ca Afrika y'Epfo ntikiragira icyo kivuga. Gusa bivuga ko rero bashobora gufatirwa ibihano biremereye cyane. Muri abo basirikare kandi harimo umwe rero bivugwa ko yakomeretse nyine bikomeye cyane ku buryo rero byamuviriyemo ubumuga, kuko rero amaguru ye yombi yacitse. Harimo kandi n'undi musirikare ukiri muto wagiriye ubumuga bwo kutabona nyine muri iyi ntambara nk'uko bigaragara. Hari abandi bakomerekejwe na za grenade, gusa ibikomere byabo byavuyemo rero izindi ndwara kubera ubuzima bugoye babagamo nyine mu kigo cya gisirikare Isake. Harimo abo bivugwa ko kandi imibereho hari abo bivugwa kuri imibereho mibi yatumye bagira indwara zikomeye cyane, zaratumye baruka mu buryo rero budahagarara, abandi bakagwara impiswi. Hari hashize iminsi kandi bamwe muri abo basirikare batabaza basaba inshuti n'abavandimwe kuvuga nyine ukuri ku buzima babayemwo. Abo basirika aho rero bavuga ko nta biryo n'amazi bihagije babona, basabaga ko rero nyine leta ya Afrika y'Epfo ibacyura hakiri kare. Afrika y'Epfo niyo yohereje ingabo nyinshi muri Kongo nyine burutumwa aho zibarirwa mu zirenga 700, mu gihe ibindi bihugu nka Malawi ndetse na Tanzania byohereje abasirikare bake batageze no kuri umubare. Ibi kandi birajyana n'uburyo ibintu bikomeje kugenda bigaragara, ndetse gushika no mwanya abatari bakeya bakaba bibaza uburyo ibintu bikomeza kugenda bimera, ndetse abandi bakaba bavuga ko batewe impungenge n'ibishobora kuzoshikira abandi basirikare basigaye. Bashimire, dusubire mu kanya turaberamwe n'ibigezweho.